Uyo onye nawe chumugirira. Eric, bon appétit. Merci. Kula kabisa uenjoy. Tuko na Eric. Mwabonye ubuzima yararimwe mugabo. Duke Imana ibiduhereje turagerageza gusanya mimarage ni yako mzee sijari. Piga nyama kabisa. Ani muri Zaza Food Restaurant. Restaurant ya kwanza Burundi mzima. Oneshe mkeke kwanza. Restaurant ya kwanza Burundi mzima. Top ima. Ya. Elvis. Uraraba hari yako ufate kumbure. Ufate ibyo turi gufungura. Unasikia Eric? Unasikia nyama? Hii ni nyama yo kwa Zaza Food. Kura uenjoy. Kama ushibi bakuletee ingine bugari, si ndio? Ani muri Zaza Food Restaurant. Yesu akunze wa Star TV nkuko bisanzwe imwana tuvugana twamaze gushika muri restaurant ya mbere nziza mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Nibaza ko kubantu bamaze kuza kwafungurira si itegeko cyangwa sindabibashiramo ku nguvu kubera ko abantu bakunze kuza gufungurira hano amateka yo ngaha barayazi. So ndi kumwe n'umuvandimwe hano, umuvandimwe mwabonye ubuzima yararimwo, mwabonye ivyo yararimo ni byinshi cyane sino kwirwa ndabisobanura, ariko icyiza nuko namuzanye kuri restaurant ya mbere mu Burundi ikaze ndetse ifise ibyo kujya bikora kutwo tuboro twenyuma natwo ngenene. Rom utwo tuboro abo bantu nibangisha ako kanditse kwa ayo mazina. Ani bari shirom. So rero igihari ni giki? Igihari nuko twaje kuri restaurant ya mbere nziza mu Burundi. Muvandi murabona uko nagotomera amazi. Unagotomera amazi kabisa. Ayapfa ko aheze. Umusaza baje gufungura ino restaurant ya mbere mu Burundi. Wabizi? Restaurant bahita muri Zaza Food Restaurant. Hamwe nakubwira. Na nyene. Nimubiza kugindwi. Iyambe none wamenya gute? Ni kugindwi numero 4. Niyo restaurant ya mbere mu Burundi. Yagisibije. Urumva kugisivye? Subiri ukure chakula chao utanambia. Tamu sana. Bavuze ko ari umaze imyaka 10 utarya inyama. Shika 20. True story. Yeah. 20 years. Yeah. Bila kula nyama. Eko ni brakare. Ubuzima ni bworoshe, reka ntacyo dufungure. Reka dusangire. Bavyita gusangira, abarundi turacafise comportement yo gusangira. None nubizi muri Uganda canke Kenya. Arabaganda urabona bicarana bagasangira ubugari. Ayiwezekani kure. Ayiwezekani. Sasa rero kubona mu Burundi bigikunda nuko tugifise umutima w'urukundo. Wahurumwa amazi ayo bagura mu botike cyangwa bagenda kubomba nyene. Bagutumira gute? Ajya nayo nubwo atari meza ariko nta kundi. Mbana n'ubuzima uburimwo. Ajemerwa kunywa amazi yo kubomba muri 2010. Muri 2017-2016. Nomeruka kuyana. Nika kuyanwa kera cyane. Sami leo nyoka itaniuma. Hakuna. Sema nyoka haiwezi kufanya kitu. Haiwezi kufanya kitu. Oya waramaze kuyamenyera kubomba. Nta nakimwe nakibagira kubera ko umuntu wese arindwa n'Imana. Nani wambwiye ko utakunda kugaragurika? Ntabyo sigura ko Imana ibara umurinzi wa Imana ibikubona. Are turi muri Zaza Food siyogwa kora. Suna jigusa unaacha tu. Save. Twebwe turindwa n'Imana. Are turi muri Zaza Food Restaurant. No twaje gufungurira. Yani bana chakula kinaendea barabara jindwi numero 4.
Si bora za kubabwira ukuntu wumvise ibyo kurya. Ukisikia chakula sio kitamu utasema sio. Bwiza ibuyezi. Bwiza. Bwiza. Ni mu bwiza kabisa. Uze kuraba ari abantu bari atuvune baze gukwira ivyo birato. Oya. Abamesha bava bagiye. Oya ngira no banaburewe sana. Abantu uzosora buregwa rero cyane wambaye neza. Ushigabanya no kuboregwa sibyo none. Ushigabanya no kuboregwa. Cyangwa bisaba nyene nko kira ku kwezi. Tuzinda kuzana ngaha rimwe ufungura byo kurya byo kwa Zaza Food. Aza kumubwira Zaza Food aguhe sponsor basi uzuraza gufungura ha rimwe mu kwezi. Ni umumama mwiza cyane. Ngoja nimukoneshe. Hii Zaza hii ni ya kwanza Burundi mzima. Wewe nikoneshe mapicha. Zaza Food. Unaona hii chakula yote inatengenezewa ni hapa. Hii ni mu mafete hapa. Chakula gisinanga. Hapa ni mu mafete. Abo wanakuwa wanaenda kufanya makazi mu manza, mu mariage, mu madote. Bagatekera abantu. Ibi ni byo kurya rero bateka mu mariage, mu madote. Ushaka rero uramubukinga. Binapigiwaga. Bitekera ngaha uramubukinga nko muri fete yawe, mariage, dote. Agaza kugutekera. Kuri restaurant fresh, mu manza fresh. Yani hii ndio restaurant ya kwanza Burundi boss. Wasikudanganye mzee. Si chakula niko nakuonesha. Nikuoneshe wadada wenyewe wanatumika hapa. Sio maji. Vitu vikali. Yes, yako iko poa. Unaona wadada wenyewe wanatumika hapa? Naona. Ngoja nikuoneshe bosi wa hapa. Nikuoneshe. Kali kweli ukiangalia ile picha wanakaribisha watu poa au vipi? Njoo huyu Mabuja. Mabuja ndio huyu. Hapa tuko pamoja na Eric. Tuli kwa Zaza Food Restaurant. Eric wasalimie basi. Safi. Kono haikifanani na sura bana. Hivi unafanana fresh. Unaona kipara mzee. Hapo kuna kisi wamechora mandevu zako mzee. Janja. Tuli kuri Zaza Food Restaurant. Musaza namukuye habi kabisa ariko byose n'ubugombe bw'Imana n'Imana yabikoze kugira umusaza ashike muri restaurant ya mbere mu Burundi. Kabisa. Safi. Ukitaka pilipili hapa. Kinguruka. Evi surabe ko igira nga. Fata video telefone hagaze. Njazi wanje zire. Uyo wonye nawe chumugiri. Eric, bon appétit. Merci. Kula kabisa uenjoy. Tuko na Eric. Mwabonye ubuzima yarari mugabo. Uke Imana ibiduhereje turagerageza gusanya mimi marageni yako mzee sijari. Pika nyama kabisa. Ani muri Zaza Food Restaurant. Restaurant ya kwanza Burundi mzima. Oneshe mkeke kwanza. Restaurant ya kwanza Burundi mzima. Top ima. Ya. Elvis. Uraraba hari yako ufate kumbure. Fati ibyo turi gufungura. Unasikia aje Eric? Unasikia nyama? Hii ni nyama yo kwa Zaza Food. Kura uenjoy. Kama ushibi bakuletee ingine bugari, si ndio? Ani muri Zaza Food Restaurant. Luego tori foto na Eric. Ichuruso.
Hapo sawa. Chumvi hapa. Afu chumvi hapa iko VIP. Zaza Food, chumvi iko VIP. Maji yako hii hapa, itabaki hapa ni yako. Sijogopi. Na soda waambie wakuletee. Foto. Oya, huyu mwache huyu. Huyu anapenda hivi hivi. Hapa kuna service nzuri, yani ukitaka bakukatili nyama upande budogo kama wewe iko bituko nyene, sivyo? Ni ngali na mifupa ma. Wewe kura ugarukiisha ujubuye. Urake nifana. Fana. Change umwa amazi gusa. Bayame, bayime. Bayime. Murete soda. Hata hiyo. Ile tunafanya hivi. Unachanga? Uko nini na sauce? Okay, ani fresh. Boa jeni sawa leo ndio kufungua. Hakuna isikia hadi sasa. Safi. Ulikuwa na masiku. Au mazige ngao gute. Sikaje sosi yenyewe. Siku zinazidi 10. Imisi lenga chuma. Leo ni mike. Ndio zile mazimyaka. Ndio zile masiku nilikwambia. Miaka chuma. Miaka 20. Mana yabikoze ko twahuye. Ari kuzora n'ubundi arutajewe. Sibyo? Ari kuzora n'ubundi arutajewe aguha ibirenze. Ndio naguhaye, sibyo none? Uko biri kabisa. Zo ukataha muhera. Nze gusenga. Nsengera abandi. Basenga ati Mana mpure n'usumbuja wampaye. Merci. Jena nisaba Imana. Saba Imana uhure n'uwundi arutajewe. Sibyo? Yoga hivi. Safi. Chakula isikia hai. Chakula si mbaya. Uko poa. Bon appétit. Yes. Tama. Turi muri Zaza Food Restaurant. Zaza Food. Food. Chakula, food. Ngo nuwuzuza imfungurwa muri restaurant. Yitwa Zaza. Kashirako food.
Wepeti. So nuko rero ukujya umuteko muri za food restaurant nababwiye uzokora byiza ndo musapoting kandi niwo nshobora gushyigikira nzo mushigikira saza Eric hajya kuza gucuta gute nazo waza kwibuka inzira yo gutaha bwo maagizo wewe tu. Okay. Ibyo byo ngaho biraryoshe kabisa. Yani ile chakula unakula kabisa. Sometimes ngasanga wikenye ururimi kubera biryoshe. Lamu. Kugira hariya hanya kugira kamera. Wakati hariya kujya neza. Kugira image ni. Kwa jinja zikigamba. Ugashira ko Pro Max. Nako nakanga saka bitanda Ongeza ugali? No. Okay. Tayari. Mira. Auto maharage. No. Chakula bani hali changa. Sawa blaza na ndawapita kweli. Noma noma. Ngo wacerika giye gukaraba. Aje gufungura. Gikorwa cy'uno munsi zoba ndakirangirije aho. Kwa cy'uno munsi Mana yanyongerereje inkomezi kugira nshobore kugikorera hano muri Zaza Food. Zoba ndakirangiririje aha. Ari bahezagi umeze musengera kugira umutima wo kugira icyo nkoze mbandanye kuba ndawufise. N'abatumotiva ba benshi mu gufasha abana bariya. Renga two muri Zaza Food kweli. Docha tunakwica. Waze none gari? Nahaze kabisa.
So nuko rero baje gufungura turahaze, sigaye no gusenga ngira ivyo uronse no munsi zoro nk'abandi babiguha sivyo. Ndakaravye marabisha jewe urumva bisigaye gusenga kugira ivyo uronse no munsi abandi baze babiguha sivyo ko biri. Ako nakubwiye ni koga misi yose ni lazima kabisa. Ni koga misi yose kugira ubu musa neza. Izo muzu birasaba kuzurazimisa. Wabuza isabune nitafute uniulize Starboy urafisa isabune untemwo zogutamwa isabune sivyo. Nusuye kumara imyaka 10 mutoka wapi ari bumangira bwakoragurika ari mu mazi yamazigiye nimvye ni cyane ndayirigwemo nyene ndayanoti mugabo ndavuga none turi mu kazi turi mu kazi ebana je nabonye uteba ndavuga ati umuhungu irahevye aratora ikibuye ariko ari inyukozi ni maisha mzee, maisha kila kitu kwa nguvu za Mungu inawezekana. Gihari rero jewe hano turangira iki nashatse kugira ndakuzane muri za food ugira ushobore gufungura ushobore kwishima nawe wumve kuvyo kurya warumaze imisi utajya warumaze imyaka myinshi utajya inyama ariko no musi urayiriye. So je nibaza ko bisigaye Imana iguha ibintu yego gagize neza. Imana iguha wundi muntu ashobora gushigikira ashobora gusupportinga. Urashaka gusubira mu rugo cy'ibitoki hariya twapfuye oya ndakurihira uragenda ubise ubwoba bwo gutaha uri kumwe nanje. Oya ntabwo bafise ayo mandindire usanga uno musi wo kozi bubasanga ejo hambonye undi akora ibintu. Kila kitu ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Ubugombe bw'Imana byose birashoboka. Aha turi muri za food nakuzanye muri restaurant ya mbere Bujumbura. Iteke byo kurya biryoshye kandi vya mbere. Ijamo aba VIP. No babibonye abantu bariko bafungurira. Navuze ati je ntegezwa kwa gutwara kugira dushobore gusangira twishime turyoherwe kubera ko ibyo dufise natwe Imana ibiduhereza. Ishakira twima kandi ntikoyi bira ko nguvu ngo duhe. Shakira twima cyayika duhe. Ariko niyo kuduha kuko burya yararangije no kuduha kuko yaduhaye uguhura iduha guhuza indimi. Birakwiye bisigaye no gutahura umuntu wa muri ko muraganira byako arakuganiriza naho umutima wo gutanga nubwo utagira bose ari abawugira ariko ari abawugira wo gutanga kandi umutima wo gutanga nagwa ari ingeso wiyiza. Urashobora kwiga ingeso mbuga za mugenzi aramutaha ugasanga wowe ari nyoye cyangwa ugasanga mugenzi wawe arakubitana ugasanga wowe urafyizi wiwe mugabo gukora ineza ntibavyiga ibintu biba biri mu maraso y'umuntu ni naturere yawe. Ineza nibayiga ntigikunda baze bababeshi ineza nibayiga n'ikibi ntibakiga uzorebe kuko kibi gikora umuntu asangwa agikora n'ikibi barakikwigisha uvuze ngo ukige barakikwigisha kikinjira mbwo kikinjira umutima wanka akagera ukagiheba ukagifatira amahano yacu ukajitira ukavuga ati no iyo menya ibi bintu ntabwo nari kubikora nari nkeye uko nari meze. So n'ikibi nibaza ko umuntu yakora ineza bakomeza kuyikora. Jereka nsenga Imana izasubira imfashe gusa intemo gusa bisigaye Imana imbere mu gusozera n'igicyo wovuga gushima na cyane mu gushimira Imana yabikoze. So gushimira Imana yabikoze no gushimira waduhuje yatumye nkumenya nabona ko ubuzima bwawe bwifashe nabi. Ndashimiye kandi ndemeye ko nzama ndashimira kubera icyo inkoreye no munsi sikizonkorera nejo zama ibikora nirambe niyameho. Hanyuma ingoma yawe nayo hiti yawe umtandao wawe nawe wameho. Urakoze cyane yego Imana gweza wameho utera imbere kuko hari aho nkuye hari aho nshikanye. Bro mimi ngali hapa usijali mimi niko nawe tuko bega kwa bega. We are together my brother. Kila kitu kitakuwa poa usijali.
So, abakunzi ba Star TV. So, ici c'est à Buiza. 7e avenue numéro 4. Numéro 4 kwibarabara ry'indwi neza na neza uduze gato kuri King Star. Niho hantu harira abantu bari VIP. Niho hantu hambere bateka ibyo kurya biryoshye. Ukazozanga ukazosanga biryoshye. Uzoza gusubiza amahera yawe. Ni wazanga ugasanga ibyo kurya byo ngani biryoshye. Afika kurudisha pesa yako. Nina gusubiza uzani no video ati narabivuze. Unanyitwara kuri no video nk'ahantu. Ibyo kurya byo nga biraryoshe, too much. Mani bahezagire cyane. Nakoze kubana natwe Eric. Yakwifurije urugendo rwiza mu buzima. Yakwifurije iterambere. Yakwifurije ko azoza n'uwunda gushigikira. Yego. Nakoresha amafaranga menshi ariko kuba nayakoresheje. Ni Imana yabishatse ko ndayakoresha kuri wewe. Imana yari ifite byinshi. Iri kwiragutegurira. Rero muri ivyo byinshi havuyemo ivyanje nibike muri byinshi Imana iri kwiragutegurira. Ahazaza hawe. Wihebure komeza gusenga. Muze wibe. Nagusabye uzoza uroga ubu misi yose urumva ko amaze imyaka hafi 10 utoga. Nyamuyikene uzombaze mfise amahera nzogutamwo. Uzotuma ugenda arana nabonye bose ingurube hariya nimbo yijya. Ugane nawe umufanyie kilo ya nyama hapo. Uchumari mikashi. Cyane yamushirira. Nawe ukaenjoy kama wangine, si ndio? Twese turi baba je ndi mutoka mbali bro. Na mimi nilitoka mbali kijana. Nilitoka mbali. Nimetoka mbali. Ndashima Imana aho ngeze kubona Imana yarangeje jahone. Usikiza nuko twese turi bari mugabo. Utafanya aje? So Mani gweza ye? Yego twese. Wakoze kuzi? Yego. Respect. Shima yako bro.